Ayo mashirahamwe arwanya ubuzima buzimvye ariyamiriza iduzwa ry'ibiciro ku mafaranga 42 yongera mu gihe habaye uguhamagarana hagati y'abantu. Ayo mafaranga rero biravye ava hehe cyane cyane hazova kwibi ya matelefoni doje kushikiriza kuvuga badugije ko 42 ku munota. Twebwe turabona neza yuko amafaranga azongana naho bavuga hafi miliyari 19 turabona ko azorenga miliyari 50. Ayo mafaranga yaragacaje mu mifuko y'abantu. Iyi societe yiwabo baca bakreya bazoca batwara miliyari 10. Societe yiwabo mwaka umwe. Mwiyumvire gufata miliyari 10 gahereza umuntu mu mwaka umwe. Ibindi bintu bishobora kuduzwa ibiciro nkuko vyashikirijwe nayo mashirahamwe ngo ni igiciro ca essence, amazutu hamwe na petroli, ahandi naho ngo ni kubidandazwa vy'ishirahamwe Brarudi. Ayo mashirahamwe akibaza aho ayo mafaranga yose aja. Aya mafaranga murazi ko harayatanguje gutozwa y'abantu ba telefone bava hanze kuva mu mwaka uheze. Ayo mafaranga twaraniganye ngo aje mu biro by'umukuru w'igihugu ngo ari baza kuyagerera. Turagwana biranga tuvuga yuko uja kuri konti generale du trésor bavuga bati mwebe ntimushobora kudushobora kubera ari tudutwara baca baragenda bayakubita muri Ecobank niyo bayatoreza. Ngiyi murabona iyi ni releve y'ayo mafaranga ingene yagiye arava. Ibi twabironse mu mwaka uheze murazi ko twanabibashikirije mu mezi atarenga 3 imiliyoni 4 z'amadolari zari zimaze gushika mu mifuko yabo bagabo. Aya mafaranga rero goza kuba baziyacaja urumva bace bagira amasosiyete usanga ariyo yabo nyene nabo barimo bagaca bagabura. Murabona ko bayarotira bagacaza kuyagera mu mifuko iwabo. Kubw'iryo duzwa ry'ibiciro kugira ngo leta ironke amafaranga izokoresha mu mwaka wa 2015 ayo mashirahamwe ngo yaciye yandikira umukuru w'igihugu kugira ngo afute iyo tagisi nshasha, akaba rero yahawe ikiringo c'imisi 8. Abari mu mashirahamwe ahurukiye muri urugamba rwo kurwanya ubuzima buzimvye twaciye tuvuga yuko ibintu bidashoboka cyane cyane dufatiye kwiri tagisi y'amahera 42 ku munota. Ivyo rero ni ingaruka mbi ziboneka zigaragara. Nico gituma twaciye tuvuga tuti ivyo nta nuko negosia nta nuko kuvugana. Twebwe twarandikiye ugwete umukuru w'igihugu tarumushikiriza akwarugira ngo tumenyesha abarundi n'amakungu yuko iminsi 8 twatanze iheze ivyo amategeko yose ategekanya tuzobikoresha kugira ngo twebwe natwe twumve ko twubahirijwe. Kuko murabizi mu Kirundi nta muntu mu bisanzwe yemera kuniganwa ijambo atari niryo. Iryo duzwa ry'ibiciro rikaba rije mu gihe ubukene ataragaseseshwa rumuri mu banyagihugu. Ayo mashirahamwe akavuga ko ngo yakagishwe inama ngo yari kwereka leta aho yoshoboye gukura amahera yokoze muri uno mwaka wa 2015.